Shalom akunze ikiganiro kanguka uno musi ku musi wa kabiri mu kanya gato muga mukurikirana ikiganiro co muri kano gatondo. Diniteka ryo kubakira hano mu kiganiro kanguka jewe nakibashikiza nitwa Chris Ndikumana. Uno musi ku musi wa kabiri igice ca mbere mu gishikirizwa n'umukozi w'Imana Estras Biranguza, nanje nja nkomeza mu gice ca kabiri. Shalom. Hari ijambo nagomba gusangiza umuntu yumva afise ubwoba. Hari umuntu ashaka kuba ariko arumviriza uyu munsi akaba afise ubwoba ku bwa kazoza kiwe, akaba afise ubwoba ku bw'urugo rwiwe, akagira ubwoba kubera akazi kiwe katariko kagenda neza canke amashure we atariko agenda neza. Hari n'ushobora kuba afise ubwoba akavuga mbere aya mashure nzoyabandanya gute ntafise amafaranga yo kuriha abansavye. Ushobora kuba ufise ubwoba kubera umwana wawe bakubare ko agwaye wibaza ko atazokura nk'abandi. Ni ibintu vyinshi bishobora gutera ubwoba umuntu. Ivyo wumvise, ivyo bakubariye, ivyo bakweretse bituma uyu munsi udashobora gusinzira mwijoro, ukaguma wiyumvira ingene bizogenda. Ntuzi ico ufata n'ico ureka, wumva umengo warengewe. Gucika intege, gutega ubwoba ntawe bidashobora gushikira. Ariko ikibazo niki? Uvyifatamo gute iyo utewe n'ubwoba? Mbega urareka ubwoba bukakuganza ukaguma wiyumvira ibitagenda neza, ukiyumvira ngene ivyawe vyose biheze? Nico gituma abantu benshi ushobora gusanga bagenda mu nzoga, bakagenda mu biyayuramutwe kugira ngo bashobore kumva umengo bararuhutse, bakamera nk'abahunga izo ngorane bariko baracamwo, kuko iyo bavyiyumvira, iyo bagumye hamwe bibatera ubwoba bwinshi. Uyu munsi ndashaka kubwira ngo ikiguteye ubwoba cose umenye ngo mwijuru hari Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe, ishobora kuguha amahoro, ikakuruhura, ikaguha inyishu y'ikibazo uri kuracamwo. Dusome muri Zaburi igice ca 56 umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 4. Handitse ngo igihe cose ntinye nzokwizigira. Imana izompa gushima ijambo ryayo. Imana niyo nizigiye sinzotinya. None abantu boshobora kuntwara iki? Dawidi ntiyavuze aya majambo byose bimeze neza canke afise amahoro, kuko mugiye kurira ku murongo wa mbere abariko arasenga asaba Imana ngo Mana ngirira ikigongo, abantu bashaka kumira. Yari afise ubwoba bwinshi, ariko hagutangura kwidodomba acavuga aya majambo dusomye ku murongo wa 3 avuga ngo igihe cose ntinye nzokwizigira. Suko ubwoba bwari bwagiye, suko ibimutera vyari vyagiye, ariko yafashe icemezo ahitamo kwizigira Imana nahatana kimwe cari bwahinduke mu buzima bwiwe. Umuntu yatewe ubwoba canke umuntu yacitse intege yizigira ibintu vyinshi. Umuntu wese azagira ica mwemereye kimwereka ko gishobora kumukura muri izo ngorane canke kimutabara, agenda kuvyizigira atazi nuko bizoshoboka canke bizokunda. Ni vy'agaciro rero kumenya ngo ico ucamwo cose utegezwa kubanza kwizigira Imana imbere yo kwizigira umuntu wari we wese, kuko ni benshi wizigiye, ni kenshi wizigiye abantu bakaguhemukira. Hari igihe wigeze kwizigira umuntu arakubwira ngo vyahindutse, ikindi gihe naho uramurondera ntiyakwitaba kandi wari mu ngorane. Nico gituma dukwiye kwizigira Data wo mwijuru, ntashobora kuduheba, kandi iyo dusenze tukamutabaza aratwumva. Umurongo wa 4 uvuga ngo Imana izompa gushima ijambo ryayo. Dawidi ntiyarahagaze ku kintu ico cose kindi kugira ngo yizigire, ahubwo yahagaze ku ijambo ryayo. Iyo umuntu aciye mu ngorane agatega ubwoba, ibintu vyinshi bishobora kuba, bikanka ko yiyumvira, bikanka ko afata ivyemezo, ariko ijambo ry'Imana riguma ari ryarindi, amasezerano y'Imana ntahinduka. Nico gituma dukwiye kwishimikiza ijambo ry'Imana mu kwizigira Imana yacu. Umurongo bandanye uvuga ngo Imana niyo nizigiye sinzotinya. None abantu boshobora kuntwara iki? Aha yavuga ngo abantu boshobora kuntwara iki, suko abantu batashobora kumugirira nabi. Yarabizi neza yuko bashobora kumuhemukira, bashobora kumutera, bashobora kumumerera nabi, ariko yarazi neza ngo nta muntu numwe ashobora guhindura umugambi w'Imana ku buzima bwiwe. Uyu munsi hari abantu bariko bagutera ubwoba, hari abantu bakubwiye ibintu bikaguca imvutu, ariko ndaje kubwira ngo umugambi w'Imana ni warondera gukora ubugombe bwayo. Umugambi w'Imana nta muntu numwe ashobora kuwuhindura. Ico Imana yakuvuze ko izogishitsa. Rero ntucike intege, ntugire ubwoba, umenye ngo mwijuru dufise Imana ihambaye kandi ishoboye atakinanira.
ubu tugeze mu gice cya kabiri, ni ukuvuga umwanya w'inyigisho. Ejo twatangiye inyigisho nshasha nise ingene twonesha ubwoba. Nkuko nabivuze, si ubwa mbere twiga ku bwoba muri Kanguka, kandi ndibuka yuko naronse ntaye abantu bavuze ko babohotse. Ariko niba mpwemu w'Imana Mwuka Wera kuvuga ngo subira uvuge ku bwoba, nuko abona yuko hari abantu benshi bakora nkurikira bafise ubwoba. Ni byiza reko tutangura kumva icyo ari cyo ubwoba. Ejo nabasiguriye intumbero y'ino nyigisho, narabwiye ko abenshi muri Bibiliya, somvuga benshi gusa ahubwo bose, abantu baronse intsinzi, Imana yahaye intsinzi, babanje guhangana n'ubwoba. Ubwoba rero ntushobora kubunesha gusa gutyo onye ngo nuko uhisemo kubunesha, no gutahura ubwoba ingene Satani bukoresha. Ubwoba ni igigwanisho gikomeye Satani akoresha. Ni kubitahura. Maze kubitahura, igihe cyose ugize ubwoba ukwiye kwibuka amajambo akenewe kugira ushobore guhangana n'ubwoba. Muri amajambo muri ino nyigisho shaka kubigisha ingene muhangana n'ubwoba. Kugira ubwoba, maze mwumve ikintu kimwe, kugira ubwoba si icyaha. Nimba wagize ubwoba ntiwakoze icyaha. Ntuvuge ngo nakoze icyaha, ngo nihane ngo nagize icyaha kuko nagize ubwoba, kuko kugira ubwoba si icyaha. Kuko imva ngo si icyaha, kuko tuzobibona Yesu yaragize ubwoba. Yaragize ubwoba naho abiri icuya cy'amaraso. Bibiliya avuga yuko yagize ubwoba. Ariko nimba yagize ubwoba, Bibiliya nyene iravuga mu Baheburayo yuko Yesu yagerageje muri vyose, ariko nta cyaha yigeze akora. Ibyo byanditse mu Baheburayo 4:15, Epoke 4:15, yagerageje muri vyose ariko nta cyaha yakoze. Ni ukuvuga rero igihe yagira ubwoba Yesu ntibyamuharuye ko ari icyaha. Kugira ubwoba si icyaha. Umuntu wese aragira ubwoba. Ahubwo utagira ubwoba, munyumvirize, utagira ubwoba, atabwoba ugira muri wowe ntibisanzwe. Kuko umuntu wese atazagira ubwoba mu mutima wawe, ufise umutima muzima, ubwoba buraba. Abo bita aba inconscient, abantu atanakimwe bitaho, batabona le danger, ikintu kibigira kibe, ntagire ubwoba. Ubwoba buzoza. Ino nyigisho ntizotuma mutagira ubwoba. Ino nyigisho izobashoboza kunesha ubwoba. Munyumvirize, ubwoba kubugira nibisanzwe. Wowe ugira ubwoba nuko uri normal, uri umuntu ari normal, nta kibazo ufise, ntugwaye, nturi inconscient, uri umuntu normal. Ariko niko ndakwigisha ingene ushobora kunesha ubwoba. Kugira unesha ubwoba rero bisaba kubanza gutahura icyo ari cyo ubwoba. Bavuze la peur. Ubwoba mu majambo make ni ukwitega ikibi. La peur c'est l'attente d'un mal futur. Ikibi kizoba. Ntugira ubwoba ku vyabaye muri kahise. Ivyabaye bibi muri kahise ntibigutera ubwoba, ahubwo birakubabaza, bigutera umubabaro, chagrin cyangwa akabonge, ukababara kubera ivyabaye. Ariko ubwoba ntiburaba ivyaheze, ubwoba buraba ibizoza. Kazoza kavuga ati mbega ejo bizogenda gute, mbega mu ndwiza bizogenda gute, mbega umwaka uza bizogenda gute. Ubwoba bukwereka kazoza, bukwereka ikibi cyiteguye, bukakwereka ibintu byose byerekana yuko ibintu bigiye kuyangara, bigiye kumera nabi. Niko ubwoba buvuga. Ubwoba burafise ijwi nubwo utabyumva n'amatwi, ariko ivyo vyiyumviro, ibitekerezo bikwereka yuko kazoza yawe ari mbi, ugiye gupfa canke ibintu byose bigiye guhagarara, abantu bose bagiye guheba, atakazoza ufise, utazi ingene uzogaburira abana, utazi iyo uzoja. Ivyo byose wumva ko kazoza yawe imeze nabi. Iko niko ubwoba buvuga. Ubwoba ni gihushane c'ukwizera. Kujya bavuga ngo umuco n'umwijima birahushanye, n'ubwoba n'ukwizera birahushanye. Iyo haje ubwoba, ukwizera kurahunga. Iyo haje ukwizera, ubwoba burahunga. Nje gutuma ugiye mu cumba harimo umwijima, ata muco hari, wakijitara umuco wose cuhunga. Rero kugira uneshe ubwoba bisaba kubaka ukwizera muri wewe. Ukwizera ko amara kuba muri wewe, ubwoba guzuja buhunga. Ukwizera kuvuga ngo Imana irabikora. Ubwoba nabwo bukavuga ati hari ikintu kibi kigira gishike. Ukwizera kuraba Imana, ubwoba buraba ikibazo. Nuvuga ushira amaso ku kibazo. Ukwizera kuzana amahoro muri wewe, ubwoba buzana guhungabana mu mutima. Ukwizera kugurira umuryango Imana, ubwoba nabwo bugurira umuryango ukwihebura. Eka turabe aho ubwoba bwatanguriye muri Bibiliya. Muri Tanguriro 3:10, Genèse 3:10, ni gihe bari baje gukora icyaha Adamu na Eva. Musomye murongo w'10 turabona amajambo Adamu yavuze yishura Imana. Niho hambere muri Bibiliya bavuga ijambo ubwoba ku mwana w'umuntu. Niho hambere yatangira ubwoba Adamu. Yishuye Imana avuga ngo numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya. Mwana majambo ndagira ubwoba kuko ndi gusa ndinyegeza. None imbere yuko akora icyaha Imana ko yaza kumuraba yaba ari gusa
kwereka atagira ubwoba, kwereka atihisha, kwereka atihisha imbere y'uko ukora icyaha. Ubwoba rero bwazananye n'icyaha. Icyaha nicyo cyazanye ubwoba. Nicyo gituma rero muri ino nyigisho dukwiye kumenya kunesha ubwoba. Sigiye kubigisha kutazogira ubwoba, ngiye kubigisha kunesha ubwoba. Ubwoba buzoza, ariko tugiye kuronka ibigwanishwa bizotuma ushobora kunesha ubwoba. Ndiyo bishatse tuzokomeza ejo. Mugire umunsi mwiza. Nizeye ko mwubatswe. Ntimwibage gufyonda ku gakengeri kugira mumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.